Umuvugizi TV. Mwiriwe neza canke mwaramutse bivana naho mudukurikiranye muri ni Claude Kubwimana kamarade muri umuvugizi SFA-TV nimbonesha kure mumaze kumenyera iriko irabafasha ibintu vyinshi cyane cyane mu bijanye n'iterambere. Nkuko mubibona twavuye muri studio uyu munsi aha turi ni ku mugwa wa politike Igitega neza na neza muri stade Ingoma. Haramutse habera ibirori bidasanzwe aho mbere byatewe iteka na nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi aho yari yaje kwirabira ivyo gwaruka gwakoze mu myaka ine Paeejyouthimpulse ihabaye 4e edition ya Youth-Impulse ya Paeejyouthimpulse. None twabonye ugwaruka rwinshi abajene n'imigambi myinshi itandukanye aho mbere twanatangaye tubonye ibintu bimaze gukorwa n'abajene ba Paeejyouthimpulse. Bamwe twaganiriye muri kano kanya ndi kumwe n'umujene umwe mu vyo ariko arakora mu vyo bariko barakora nivyo agomba kutubwira agomba tubwire muri societe yabo mbega bariko bakora ibiki bageze hehe noneho bifuza kuzoshika hehe ibi nibindi nivyo tugiye kuyaga imbere ya vyose abanze atwidodore turi kumwe nande turi kumwe na Divine Irambona woduza akajwi cyane ukegereza mikro turi kumwe na Divine Irambona ndumvuka mu ntara ya Cibitoke ego ndumwe mu bakobwa mvuga bikorera utwabo nkaba ndumufondatrice nkaba ndongoye n'ishyirahamwe novuga ryitwa Transeko rikorera mu guhingura ibisigara by'ibimera tukabikuramo ibitekezo bibora bitonona isi cyane cyane kenshi dukorera mu guhingura ibitumbatumba by'ibitoke tukabitora inyuma yo kubisarura hama tukabikoramo ibitekezo cyangwa amambaraje biodegradable eko no Divine tugiye kuyaga mwumvise ivyo bakora ivyo bahingura mwebwe societe yanyu ishikiwe n'umugambi Paeejyouthimpulse iciyumviro cyazananye hehe aho mugira muti tugomba guhingura sinzi ivyo ari vyo mugabo bivamwo ivyo dukoresha kuri ubu ntivyakoreshwa mugabo mu nyuma havuyemo ibintu dukoresha iciyumviro cyazananye hehe nivyo iciyumviro cyavuye ahantu henshi mugabo novuga ko nkuko mva nko mu ntara ya Cibitoke imereye kuri ico ego haba hari ibitoki vyinshi ubona ko kenshi hari ibintu byinshi bitakara inyuma yaho ushobora kubikuramo ikintu rero bivanye nuko je nanizera nutrition humaine narabona ko ivyo bintu bivamo bikingira isi wanashima bigakontribute no mu bijanye no n'isi ndimwa bigatuma haba isi ndimwe kagira kanovera no bivuga byinshi ko turahingura hakaba mu kugira ikigumbugumbu turakuramo burya bugwego bijya bisigarira navyo bikongera bikaba umwavu w'ikirundi rero birakontribute mu bijanye no gukingira ibidukikije no gukingira isi ndimwe bigatuma rero n'ifungurwa ziba donc turonka umwimbu ushimishije kandi umeze neza ku magara y'abantu. Mwebwe no muhingura igitumbutumbu c'igitoki mugagikuramwo ibintu bibiri harimo umwavu ariko ndavyumva no kuvuga ikigumbugumbu turakuramo hari ubugwego waburindana burya nibwo buvamo urupapuro nago rugaca ruja kubambaraje hama hariyo rero ibintu bica bisigaye bijya ibintu bisa na vert bijya rero bica biba nk'umwavu navyo ntitubita mukabihingura neza mukaza kuba umwavu ego two ambaraje mwebwe none turatekera ibintu vyinshi ndiko ndabona igitumbatumba c'igitoki ego turatekera mugabo nk'ubu kubera ko dukora novuga ko twovuga dukora nk'ubu buryo novuga budateye imbere cyane ego reka mvuge mu buryo traditionnel ko si industry dukora urupapuro rushaka kuguma gomba kuguma rero usanga runakomeye ugereranije na ziriya ziri ku isoko rero kenshi riratekera amakado ugatekera uri kurasumiramwo ugatekera uri kuratembera mu buryo butandukanye kuko zirakomeye zisukomera kwihari ariko naho mbwira ngo ni traditionnel sindavyemera cyane kubera yuko gitumbatumba ko tukizi ukagihinguramwo ikintu gishobora kuzamwo ikigufasha gutekera Mvume ngo c'est traditionnel bimeze turafise imashini mbwa finition iba ame ni kuvuga imashini turazifise dushobora kugira extraction dufata tukaronka ni nane mayitapa akurikira ndakuvuga mugabo mu nyuma rero cyo dukoresha n'intoki niyo mpamvu navuze ko ari ariko ubundi bamuteye imbere cyane finition yari kuba ari machine naho nyene yego
mwebwe none ibujumbura hajya hari abantu benshi ntimuri kure yaho mu Cibitoki amasoko yanyu naya Bujumbura kuri Kotebu turafiseho boutique aho dushira ama produit no mu Cibitoki mugabo kandi ikeneye turafise na page Facebook na numero ya telefone urashobora kuca uturondera ugaca utubwira ukeneye tukazikurungikira. Mwavyumvise abakunzi ba televiziyo umuvugizi SFA-TV urugwaruka ruriko rugera kure. Twari tuzi yuko Igitumbatumba c'igitoki ari ikintu cyo gusasiza ikawa gusasiza ibindi bitoki mugabo no munsi haravamwo ibintu bidufasha gukingira ibidukikije kubera yuko ari amasashe atabona ko atabora ayo duhingura ntabora mugabo kera twakoresha ayabora ayatabora nako abigatuma yonona isi mwebwe yo mukoro no munsi arabora arabora twebwe numva ntiyonona ibidukikije nivyo nagovye kuvuga ni ikintu gikomeye cyane. Mwebwe none mwifuza kugira hehe mubona muzoba muri hehe urimo wavuze uti muri mu ntango muzoba muri hehe nk'inyuma y'imyaka nk'itanu? Cyo twifuza ko twova kwiyo tukava kuko kuntu duhingura tukaja mu buryo buri industriel kugira ngo dukore ibintu byinshi mu mwanya muto kandi dukoresheje na main d'œuvre nkenya nibyo twifuza. Nivyo mwifuza kandi muzobishika murabona muzobishika ko none rega ari umuntu agira indoto muzobishika ko muravye birashoboka birashoboka habaye aba partenaire habaye n'aba client donc izo zose bibaniye hamwe birashoboka kuko impamvu bishoboka nuko matière première zirahari cyane iyo ni opportunité kuri mwebwe ni nini gose kuko uravye nk'ibitoki bihari nuvuga ko igitoki ari novuga ni nka culture principale du Burundi igitoki cyari cyose ubwoko bwose dutora ikigumbugumbu nibwe matière première vraiment nta kibazo mufise ni nayo niyo mahigo novuga makuru no kuba kandi abantu bariko barava mu masashe bakoresha ibintu batahura imvo batahura impamvu tudashwe gukoresha amasashe atabora donc amasashe plastique. D'accord. Mu vy'ibiciro nk'ubu nje kugura ambalage iwanyu ni gute twumva ivy'ibiciro biri abordable bivaye nuko ingana ni kuva kuri 2000 kugera kuri 4000 bivana n'ingene ingana 2000 vraiment kintu abantu bahinguye ni makigeranije na mbe hari byo mavamo kagira mu nyuma ni decor kugira ngo karyohere ijisho hariho tu dessin dushira kugira ngo gahindure look nyene ushobora gutangamo kado ifoto itoka tugashira ko nk'abantu abamukira rugendo bashagera mu Burundi kavuga welcome ni Burundi turafisa n'utundi tuntu ushobora gushira kugira ngo umukiriya abe satisfait. D'accord. Mugende mu biyoragure basha abakunzi b'umuvugizi SFA-TV mwavyumvise genda mu biyoragure mu Cibitoki mukorera amaja hehe Divine? Dukora ku Baragindwi. Baragindwi? Mu Cibitoki centre ku Baragindwi. Uduganye barabagi pave ahantu hari umufurege. Buragira ko babwira ka nimero? Nimero yacu ni +257 68 064 104. D'accord. Nimero bayumvise abumvise nimero ashobora kubatora ko kugira ngo noneho nimba mufise ikibazo mucandike hariya muri commentaire tuzocishura tudosubira duhamagare Divine azatubwira duha umuco neza kubijanye n'uruganda rwabo noneho tuzonabasanga aho bakorera kuno munsi twabasanze nabo bari muri stade Ingoma ahari habereye bino birori byatungajwe na Paeejyouthimpulse aho imaze imyaka ine iriko irafasha urwaruka barimwo na ba Divine bafashijwe n'umugambi w'igihugu Paeejyouthimpulse. None mwebwe mugerageje kuraba aho mugeze donc ama produit muronka est-ce que muzosatisfeza ababitura canke hari n'abagira bati twebwe turonka ibintu bike mubona gute umwimbo muronka twebwe tugeze ni muto cyane ugereranije na demande ni muto gose niyo mpamvu usanga ko utashobora kuzibona cyane ugereranije ni muto gose. Okay, muriko muravyumva aba diaspora ama organisation ama ONG ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi ashigikira urwaruka muriko muravyumva yuko bagomba gukora ibintu byinshi mugabo uburyo nuko bafashijwe usanga bari limite muze mu basupporting mubafashe ariko kandi abaguzi mube benshi muze mubagurire ama produit yabo kugira ngo bashobore noneho gutera imbere noneho igihugu kibandanye gitera imbere yambono kazoza ishobore gukunda twigize imbere Divine. Wewe uravye n'urwaruka uyu munsi usanga rumwe rugikwega amaboko mugabo mwebwe mugashobora gukora umugambi ushobora kubateza imbere nakahe kamo wotera urundi rwaruka
rutarajijuka mu bijanye no kwihangira imirimo? Je cyo no kwama navuze novuga ko bakwiye guhindura ingendo bagahindura ivyumviro bakaraba mwose icakwiye gukora. Ego. Icakwiye gukora icashoboye. Kubera bivanye n'ahantu buri hari ibintu usanga udashoboye uhera kuri kijyanye n'ubona ko ushoboye. Ha mukagikunda ukagikora nk'abajene novuga ko twokora n'amahocherche cyane. D'accord. Ndiko ndavuga naje ndisubizako. Ego. Tukagera n'imyanya yacu. Koresha imyanya yacu neza nitwibaze ngo leta izo kwa yaduhaye akazi tugira amarocherche amatwige turavye ibikenewe hariya dukorera. Nuko numva ariko izo mpanuro no sozerera ko kino kiganiro gitoyi kumbura ikindi gihe tuzobasanga hariya anye ku ruganda tubona neza nayo ma ambalage dushobora kubabaza ibibazo byinshi kumbure n'abakiriya babitura ico gihe duhave dusangira ikiyago ariko imbere yaho na kahe kamo wewe wotera abantu bose bashobora gushigikira imigambi imwe niyo nabivuze je ndabivuga mugabo nawe wovyivugira na kahe kamo batera aba partenaires batandukanye. Je novuga ko bogera n'amaetide d'abord bakarabanza bakaba n'imigambi bonyene bakabanza bakadushikira tukavugana hama ikindi naco bagashiramo imitahe ikwiriye. Imitahe ikwiriye. Ndiko ndavuga ikwiriye hari igihe bashobora guha uburyo buke bivanye n'ibintu bukeneye n'ubundi ugasanga ntago byashitse. Ego. Nka twege turi nko muri mu gisata c'ibidukikije. Ego. Reka mvuge mwihereye ko mu vy'amazero déchet. Ego. Usanga kenshi muri banki bigorana ko ushobora kujana yo projet même si yo yanditse neza bayifinance. Kubera ko kare ko bagira uburimyi n'ubworozi usanga ari bwo kenshi ba privilege. Voilà. Ariko ubunye urumva bisa nka bishasha. Rero dusaba ko hoba guhimiriza haba guverinoma bo bose bashaka gutanga ama credit cyangwa ama financement kubishiramo imitahe kuko ni ibintu bitadu cyane ni bishasha kugira ngo bitere imbere bisaba ko haba apwinini kugira bihagurutse. Akamo ka Divine mwakumvise abajejwe intwaro amabanke ama organisation abantu bose bashobora guterera kugira ngo imigambi y'urwaruka nayo ibandanye yigira imbere mwumvise kano kamukiwe mbere ni kwako kamo ikiganiro ca kuri imbonesha kure umuvugizi SFA-TV niho kigarukiye ariko iki nico kirangiye ibindi biganiro vyovyo birabandanya uwo twari kumwe yarinde Irambona Divine nanje yari Claude Camarade inyuma ya kamera ashirafu yariko abikora neza kugira ngo aya masanamu abandanye abashikira mugire j'aime na partage kugira ngo twagure umuryango. Ciao, umunsi mwiza. Como Bivuye TV.